mu Rwanda ndabaha imburi nkako umuntu ahimburi abanyamurenge bakuwe muri Uvira bakaja kubagira impunzi muri Kamanyora indwi muri bo barabishe abantu rero muri mu Rwanda Gisenyi n'abantu muri mu gisagara ca Goma ndabahereze iyi mburi RDF yamaze kubona ko akayo kaheze ndiko ndabivugira kuri ya gateke niho nicaye kabisa kandi ndi conscient semwe inzoga ndi conscient byo ndiko ndavuga Kagame ngo yabasabye ko RDF bayigira killing machine donc kamere yabo nukwica niyo kamere yabo donc nibwo butare bakozwemo ni bene Kaini ni nayo mpamvu mukunze kubona bakunze gupfa bangara sivyo ni bene Kaini aba kamere yabo nukwica imyaka irenga 30 umukino ari wa wundi kwereka abanyarwanda bagumye mu bujiji batere ko barugura amaso babona ibiri kubira babako uno muzungukazi kwicwa mbega u Rwanda rurashobora kugira ibibazo hamwe no matohoza yokorwa neza ibitangazamakuru byo mu Rwanda byinshi biriko bitangaza yuko ari drone za FARDC zagavye biriya bitero hama byanahitanye n'uriya muzungukazi yarasanzwe akorera UNICEF donc yabiguyemo aha rero hari urujijo rukomeye cyane mugabo jenge nanje kubahereza uko ndi kuri gutandukanye nuko ibitangazamakuru byo mu Rwanda biriko birashikiriza imagine ububi bwa Kagame aza kugaragariza mu Burundi no muri Kongo cyawiyumvira rero abayoboye bo bimeze gute ububi bwararenze mu Rwanda burarenga imbibe Kagame amaze kwica bese siragwa karoka k'abasirikare babiri yishiye muri parke mu Buganda abazungu babiri. Yes, bakunzi ba Gatech TV, this is Mr. Vibe. Nkuko bisanzwe nkuko biri turafite umukunzi atatwirengagiza. Ni wa mukunzi iyo muzanye aka message cyangwa mutakazanye mutora ngo turakumbuye amakuru y'ivyaho mu babanyi bacu. Hari uwo tuca twitabaza. N'umuntu adasanzwe, n'umuntu namwe kuba mwagumye mutabaza twamubazaniye. Turabashimiye ukuntu mutwitaba bwana Musesanguzi. Asante sana Mr. Vibe. Yeah. Nanje ndabakengurukiye kabisa ingene munyikoraho kugira ngo dufashanya mu gutangaza amakuru. Ubona ko uri kurafasha abantu benshi cyane cyane ibihuha bigenda bivugwa byataye inguvu novuga yuko turagushimiye hasigaye yuko bagira ico bakoze abo bantu. Mu kirundi bavuga ngo uri namatwi abwigwa bike bindera byumvira. Yes. Kandi abafanzi ba Yagateke nkunze kubona ari abantu mu byukuri binyanka mugayo. Yego vraiment. Atarize mu mugambwe mugabo ubundi kirundi kiragoye. Byari navuze ngo bakana kanenya nka mugayo nza numva ngo ngebaga ngo uriko uragira promo mugambwe oya navuze inyanka mugayo nyine mu kirundi cyumvikana. Yeah. Naho ujye umuntu yovuga imbonera kure urumva n'umuntu abona kure. Cyangwa umugumya banga n'umuntu abikibanga. Yes, bwana Musesanguzi. Namakuru byanse yuko tuguma aho twari twicaye tuvuga ngo reka turondere Umusesanguzi aduhe amakuru ya nyayo y'urupfu rwamenyekanye kuno uyu muzungukazi yitwa Karine. Mbega yarajejwe iki, yishwe n'iki, byagenze gute? Nuwo muco tubagomba ko komisa nimba hari tubazo tubariza abakunzi ba Yagatech bashobore kumenya ukuri kwejeje inyuma y'ivyo bintu. Asante sana Mr. Vibe kwa kino kibazo ubundi kugira ngo abantu bagitahure cyane gusumba bakurikirana Yagatech. Reka tubihuze n'ibintu bimaze iminsi biriko biraba mu micungararo yaho uyu madame Karine yarari kugira ngo abantu bave mu rujijo kubera ko urupfu rwiwe bariko bararuhuza n'ibimaze iminsi biri mu micungararo y'ahantu yarari. Gusa ico babaramenye nuko uyu madame Karine yapfiriye mu gitero cyakozwe na drone hariya mu gisagara ca Goma mu gihugu kibanyi ca Kongo. Bavuga ko ari igitero ca drone mugabo amasanamu kumbure yagaragaye kwijyanzu habonetse ko hariho n'ibitero by'amasasu. Byanzu irafise intoboro nyinshi z'amasasu kumbure maza kubacishizaho abakunzi ba Yagateke baze kubona ijya sanamu canke rerese kumbure
bazi kugira nabo donc bazi kuba ivyabona donc bemere nivyo biboneye. Hari hamaze iminsi natwe twarabivuze ku mbuga zacu za BM4 twerekana ko Goma, igisagara ca Goma gisugerejwe. Igisagara ca Goma umwanya n'umwanya bariya basuma ari amabandi ya Kigali akimaze mu mwaka urenga ko gato bagiye kucirukanwamo, bagiye kuvanwa muri kiriya gisagara ca Goma bitewe nuko batakaje inguvu nyinshi kabisa. Muri Masisi cyane ku munsi wejo barataye agace, muri Warikare batakaza agace, kandi mwumve ko uyu n'umunsi ugira kane n'umunsi ugira gatanu hariko harabera intambara mu micungano y'akije gisirikare ca Goma, cyane mu mashamba ya Nyiragongo. Abantu benshi babikurikirana cyane barazi yuko kajya gasagara ka Sake kamaze kuzungurukwa. Mu yandi majambo Goma isa n'izungurutswe. N'abasanzwe bari mu gisagara cy'u Rwanda cyane Igisenyi, abo tuganira benshi batubwira bati mu by'ukuri byo muvuga nuko ni impamo, kubera ko natwe hano turumva ugwamo rw'amasasu bw'imbura ndende, turumva n'ibiturika bari mu Rwanda deja mugabe ko bibera muri Kongo. Umuntu acaka nk'ikiro ati rero buriya Goma iri en danger, gisagara cya Goma kiri en danger, kubera ko nimba iriya park ya Nyiragongo bari kuba yumvamwo ibiturika bakavyumva no mu Rwanda, n'abari muri Goma ubwabo bakumva yuko hariho des ça ne va pas. Dernièrement lundi harabayeho no kutumvikana wanashaka hagati y'abasirikare b'u Rwanda bagize ku biba amafaranga, hama byanka ko bahuza mu kuyagabura, baca batana mu mitwe rumva bararasana. Donc tout ça ni ibintu byaje kurema icuka kitameze neza mu gisagara ca Goma. Ariko bwana Musesanguzi ntabaciriyemo, igisagara ca Goma bivugwa ko gifiswe na M23. M23 se uyivuze M23 ubundi nkanje uri ko nancanga. Ego reka tugire ko waranabisiguye gifise n'u Rwanda. Voilà. Ukaba uriko uragarukana u Rwanda, mbega ni urwagarutse rutera hajya ahantu abandi ko abanyarwanda makuru turonka ku mbuga zabo bavuga yuko ari FARDC yagabye kira giteye. Naneshatse kwerekana d'abord mumve ingene Goma hari situation amaze imisi muri Goma. So mu bucagucagure bw'uyu munsi drone zagabye ibitero hari Goma. Okay. Ivyo bitero byagabwe hariya na drone nivyo byateye urujijo mu bantu benshi. Ibitangazamakuru byo mu Rwanda byinshi biriko bitangaza yuko ari drone za FARDC zagabye biriya bitero, hama byanahitanye n'uriya muzungukazi yarasanzwe akorera UNICEF, donc yabiguyemo. Aha rero hari urujijo rukomeye cyane. Mugabo jenge nanje kubahereza uko ndi kuri gutandukanye nuko ibitangazamakuru byo mu Rwanda biriko birashikiriza. Yes. D'abord dufatiye kwijyanzu yagaragaye yagabwe kw'igitero, nta muntu numwe ari Goma uyu munsi, nta n'uri n'inyuma ya Goma uyu munsi yemeza yuko hariho umusirikare wa FARDC cyangwa umuwazarendo yagabye igitero. Ndavuga igitero mu buryo buri front line, yafashe inkwaja kurasa muri Goma. Okay. Nabo nyine baravuga ko atamuwazarendo atana mu FARDC ari ndane mu gisagara cya Goma. None iriya nzu tubonera tubaguwe n'amasasu ajya amasasu yarashwe n'abandi, yarashwe na FARDC, yarashwe na wazarendo, yarashwe na FDNB, yarashwe data na FDLR bavuga ko nayo ngirikira bafasha, yarashwe na babasirikare ba Tanzania cyangwa bamwe ba Angola. Bahave baduha umuco. Ndazi yuko yagateke ikikwa n'abantu benshi, hari aba pro Kagame, hari aba pro M23, hari aba pro FARDC. Muhanda bibona iyo nakoze ikiganiro mbona abantu ngo bagitera hamwe we wagiki tusora, baze muri commentaire batubwire abarashe, sivyo? Ariko nk'umusesanguzi ukuri kwawe kuri hehe? So nivyo ngomba nze kuvuga mu bisanzwe. Ubundi uyu Karine mvuge ko d'abord yarafise double mission hariya muri Goma.
usibye ko yari asanzwe ari umukozi wa UNICEF ubundi uyu Karine biravugwa ko hariho amakuru yari yaje kurekorta kwegeranya gutata kwegeranya y'ibikorwa byakozwe n'igisirikare cy'u Rwanda hajya muri Goma no mu micungararo yaho kandi amakuru turiko tuyaronka aremeza ko yaramaze kwegeranya amadone atari make y'uburyo igisirikare cy'u Rwanda cishe Rubozo abakongomani uburyo abana bishwe nabi abadamu bafashwe ku nguvu tusora ibi amakuru dufise aremeza ko uyu madame Karine aza yaramaze kuba amaze kuvyegeranya kandi ava yuko haza no kugabwa igitero amakuru twaronse aratubwira ko Corneille Nanga yamutembereye uyu madame Karine kumbure ibyo bashoboye kuganira ntibyashoboye kuja hanze ngira ngo musanzwe muzi yuko mu kirundi bavuga ko akari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayikanye hari ifoto guca yamamaye bari kumwe nyene voilà abandi bakavuga ngo amakosa y'umuganga ahambanwa n'umugwayi urumva no kuvuga ibyo baganiriye ubu usigaye abiyizi ni Corneille Nanga wenyene kumbure nabo uyu Karine ashobora kuba yarabibwiye inyuma y'ivyo rero no twabonye hazi igitero ca drone kiramuhitana usibye ko ntashobora no kwemeza ko uyu Karine Joe yahitanywe n'iki gitero ca drone sishobora kuvyemeza ntabyo no kwemeza gusa ico igihari nuko yishwe yapfuye kumbure kumvo zo guhuvya amatohoza ibi rero RDF yakoze si ubwa mbere bikoze RDF imaze kwica abantu benshi ibatanga ko ibimaze namana yivuze meant for RDF gusacrifice abantu ni ibintu bisanzwe nk'inyene yabaye kuri Karine yarabaye mu Buganda hariho muri ziriya park zo mu Buganda RDF yarateguye abantu nk'intera hamwe iragenda irica abazungu babiri hariya mu Buganda abantu yategura baraza baremeza ko aribo babishe mugabo bamaze kuba esquive bakuwe ha mu karere k'ibiyaga binini bageze muri Amerika baza gutanga la reality y'ibyabaye mu Buganda ibi byarabaye ibi tubifate nka kwa kundi RDF yategura kwica abanyamurenge byabaye ku butaka bwa Kongo yateguye n'abandi bantu baza kubajya baca batemanya ngo n'abawazarendo ibi byarabaye tunabigiranye nabajya abantu RDF maze imisturira muri Kongo igashye itegura abantu bemeze ngo n'abawazarendo babikoze ibiro ntibidutangaze c'est pas la première fois bafise amatactique yabo bama bakoresha kugira ngo bahagurutse amakungu bamaze iminsi bariko barataka sinzi ko mumaze iminsi muvyumva mwebwe bamaze iminsi bariko baraboroga bakoma induru mugaba makungu yavuniye ibiti mu matwi ntari karabumva ariko bwana Musesanguzi urakunda kuvuga yuko u Rwanda bataka barira ariko bariko barasohora bobo bakerekana ama epreve berekana ati naho bimeze uko naho aba batuvuma twege turacahagaze mbega mumba namwe twemera abahe so je ni munyemere kandi nawe ntimubemere ni mwizere byo mubonesha amaso nibaza ko ico nico kigize ku munsi wejo hariho ibitangazamakuru namwe ndazi ko mwabibonye dere ko byerekana drone z'u Rwanda drone z'u Rwanda zahagurutse ku butaka bw'u Rwanda aho bazirungika ku butaka bwa Kongo ibitangazamakuru bivuga ko leta y'u Rwanda isubiye gusuzugura leta ya Kongo na leta y'u Burundi irungika drone zabo ku butaka bwa Kongo ibi barabivuze mugabo za drone zashitse muri Minembwe Mikenke barakubitamo zibiri dengo mugabo bazirashe zimaze nazo kwiha inkumbi ko zaragabye igitero ku nzu y'abene gihugu mu nyuma za drone bazirashe bya bitangazamakuru nyene byaciye bihindura imvugo ubwa mbere byavuga ngo ni drone z'u Rwanda leta y'u Rwanda irungitse ku butaka bwa Kongo mu kwerekana ko isuzuguye Kongo leta ya Kongo yarazirashe za drone zibiri imaze kuzirasa bahinduye imvugo bavuze ngo twe turakomeye bavuga ngo bo abanyarwanda ngo duhejeje guhanura drone zibiri za FRDC bigenze gute ko mwatweretse ziya drone nyine zigiye zivuye mu Rwanda barazihanuye
zihindutse za FARDC bigenze gute bivuze ko rero leta ya Kongo ariyo yari yasuzuguye u Rwanda ibarungikira drone hama zitashe murazikorora ibi bintu mwe murabitahura no mwijoro mu masaha 3 y'ijoro u Rwanda rwarungitse indi drone hariya nyine muri Minembwe nawe barayirashe irakoroka ubu komezi rero bariko bihambaza bavuga bafise n'ubwiye uko kuntu bavuga ko bahagaze n'ubwiye kuri social media vraiment barahagaze n'abasiperi barahagaze baraye bariko barabesha makungu ngo baraye bariko baremfiltra ngo za Ruvungi za Sange ngo sandute Uvira mu kanyi sase bagomba bongere bayigarurire kivuzamanti guys na Goma irabaciye mu myanya y'intoki sinzi ko muri ko murabibona na Goma yagiye Masisi ntayo mu gifise ari amashamba Nyiragongo ntayo mu gifise none wumva igisagara ca Goma musiganye kiri hehe ariko bwana Musesanguzi ibiremezwa yuko kino gisagara cavuye mu maboko yabo oya ntibarakibakuramwo mugabo erega mu gisore niho bavuga ngo dalili ya mvua ni mawingu sivyo bo mukindi ni gute ibimenyetso by'uko imvura igiye kugwa habanze igicu none igicu ntacu mubona kuri Goma tuje tuvugana ukuri nta gicu mubona abantu muri Goma je ndakunda kubabwira mukavuga ngo ndi intera hamwe ubundi munyise mbonera kure ntimukibinyita imbonera kure kanywa yita imbonera kure ubu mvuga ngo ndi intera hamwe mugabo je ndakunda no kubabwira amajambo ari mu bwenge na profesi bindakunze kubivuga kandi ntiwinginga uko nabo uratanga ukuri kwemera sinsaba ko munanyemera jewe n'amajambo mvuga ushaka uyemere cyangwa ureke mugabo cyo maze kubona sha kubwiza intambara nta jambo ndavuga ngo ntirishike ntavyo ndabona pe zinambara za Kongo n'ubu ngoma ndababwira abantu muri Goma mufise imiti mihuha mbe muravayo kubera ko hagiye kubera ibikogwa vy'iterabwoba bikomeye gusumba ivyo migeze kubona sinagoma gusa ubundi mbure n'abantu bari mu Rwanda Igisenyi mu Rwanda ndabaha imburi nkako umuntu ahimburi abanyamurenge bakuwe muri Uvira bakaja kubagira impunzi muri Kamanyora indwi muri bo barabishe abantu rero muri mu Rwanda Igisenyi n'abantu muri mu gisagara ca Goma ndabahereze iyi mburi RDF yamaze kubona ko akayo kaheze akayo kaheze igikorwa bakoze uyu munsi ni igikorwa novuga c'imponjo kuri mwe bwa RDF anako plutôt abene gigo muri Goma bamaze iminsi batabaza amakungu atabumva uyu munsi bahisemwo guhitana bajya abakozi ba UNICEF kugira barabe ko ba Emmanuel Macron bijya bihugu donc tusa bihaguruka bivuge biti CAC abantu bacu murabagesheje reka tayo cyo turi bukore mugabo ukuri nabo baramaze kumenya yuko RDF ari umugwi w'iterabwoba bibarabizi so rero ku bantu bari muri Goma RDF irashobora kubakora des massacres kugira ngo ibeshe ko ari gisirikare ca Kongo cabikoze na cyane ko bavuga ko ari abasirikare usanga badafise imbabazi voilà none bavuze umuteroriste utahurike nabihevye kandi n'abantu muri mu gihugu cy'u Rwanda ibi mu pay attention sirute abantu muri Gisenyi barashobora kubona ko bagiye gutakaza Goma kandi bibaye bagaca baza mwebwe bakabica mwebwe muri mu Gisenyi RDF yenye n'ubwabo ikabiyicira igacikoma induru ngo ni FDLR yaje kubica abisinzi ko muri ko murabitahura ndiko ndabivugira kuri ya gateke niho nicaye kabisa kandi ndi conscient semwe inzoga ndi conscient byo ndiko ndavuga RDF irashobora kuza ikabica igacibesha ngo ni intera hamwe zabikoze kandi ntazo bari bwa mbere bamaze iminsi biga bakubitero bakabesha ngo ni intera hamwe ahandi bakabesha ngo ni ingabo za Nyamwasa zabikoze rero mumve yuko dabora bari mu gahinda bari mu mubabaro w'ingene bagiye gutakaza ibice byose bari barafashe baramaze iminsi babayeho nk'abaganwa nk'abami kandi ari amabandi babayeho mu butunzi bw'abakongomani bica bagakiza
ubu rero bagiye gukugwa muri bijya bibanza byose bari barimwo. Bwana Musesanguzi, wowe uravuga ati abanyarwanda ntacu batokora kugira bashobore gutanga ikimazi canke bashobore kuzibira ibimenyetso bakaniga bakona ibitero. None kubera iki tubibona yuko biguma yema muri Kongo gusa kw'ivyo bitero utari kurabivuga, kubera iki batavyiga bako mu Rwanda none? Cyo ntavyuzi. Reka mbere kuri genocide. Nana genocide yakozwe n'abandi. Genocide abateguye genocide ni bandi. C'est bel et bien RDF. Niyo bayiteguye kugira ngo baronke ingene baguma bidumbagiza muri Kongo. Ibimaze kwivuga mente fasana nabisubiramo ngaha ifata umwanya muremure. Kuko urumva kamera yabo no kwicana gusa. Kamera yabo no kwicana. Umuntu wese avuga ivyo badashaka kumva bamuhindura umu FDL. Abasirikare bo mu Rwanda kamere yabo no kwica. None nani ntiyavyivugiye ujya Seki uyu yahoze ari chef d'état major yavuze ko ngo igisirikare cyabo ni killing machine. Kagame ngo yabasabye ko RDF bayigira killing machine. Umwe aheruka kwifata live avuga ibintu. James Kabarebe niwe yavuze amajambo, sivyo? Donc kamere yabo nukwica. Niyo kamere yabo. Donc nibwo butare bakozwemo. Ni bene Kaini. Ni nayo mpamvu mukunze kubona bakunze gupfa banga. Sivyo? Ni bene Kaini aba. Kamere yabo nukwica. Ntibaraba inzoya. Ejo ndi muri live ari umuntu yanditse commentaire ahansetsa. Yari kavuga kuri Kayumba Nyamwasa ngo ni Nyamwasa inzoya, ngo ni Nyamwasa abagore. Nabo niko bameze byo. Niko bameze. Nizo characteristics zabo. Nariko ndasoma igitabo ocingene baremamwo abana esprit z'ubwiyahuzi surtout muri biriya bihugu by'abamizirima, sivyo? Donc barashobora gufata umwana bakamuha agatama, donc akana umwagazi w'intama. Umwana akiri muto uriya mwagazi w'intama akamugira umugenzi, akaba umugenzi undi w'amagazi w'intama. Hama bahengera wa mwana asinziriye bagaca bafata umwagazi w'intama bakawukerera. Yamaze kuba umugenzi wiwe pamfe avuga agatama kiwe hagiye abari kumwe n'ikitusa bagaca bawukerera. Wa mwana avyutse agasanga kagatama bakishe avyukira mu marira akoma induru. Baca bamubwira ati urazi umuntu yabikoze ni umunyamerika, ni umukafiri. Urumva ujya mwana esprit akurana mu mutwe yo kwanga mu munyamerika. RDF ni ibirero bakora. RDF bagiye mu Minembwe bikoze kuri Rede Tabara, ikoze massacre ku Banyamurenge. Babesha Abanyamurenge ni igisirikare cy'ubundi cabikoze. Nimwabonye ko bari bambaye umwambaro w'igisirikare cy'u Burundi. None umunyamurenge azirika kwanga umusirikare w'u Burundi gute? Ivyo vyabaye. Bariko bafata abene gihugu babo mu Rwanda babagavye ko igitero. Tibijya byakoze intera hamwe. Byakoze aba FDL. None uwo munyarwanda azurika kwanga mu FDL bigenze gute? Azurika kwanga intera hamwe bigenze gute? Mugabo imyaka irenga 30 umukino ari wa wundi. Kwereka abanyarwanda bagumye mu bujiji. Batari ko barugura amaso babona ibiri kubira babako. So nibyo navuze nti rero quelque soit le coup byosaba kuri Kagame na RDF yiwe kugira bashike ku ntumbero zabo ikiguzi cyose baragitanga. Batitaye ku nyungu donc ku nyungu z'uwundi wari we wese. Yes, turiko turagana ku musozo. Tuza kuri Karine. Uno muzungu kazi kwicwa. Mbega u Rwanda rurashobora kugira ibibazo hamwe no matohoza yokorwa neza. Ubundi hari ibintu abantu batibaza ko vyiba ku Rwanda. Bitewe n'umwifato u Rwanda rumaze urugaragaza nyuma y'imyaka 30 kandi bitewe n'abantu bigaragara yuko bahetse u Rwanda. Sivyo? Kuko ndibuka twari muri deba ahantu umuntu araharabaza ati none nk'ubu byoshika ko Kongo isaba ko u Rwanda ruri amadomaje
rwateje muri Kongo goronka ivyo ruriha cyangwa nk'ubu natwe Burundi twosaba ko Rwanda ruturi ivyo rwatwononeye ubundi ruramaze kutwicira abaperezida babiri ruramaze no kutwicira umwami hari habene gihugu bishe bagahamba mu birogo rusangi tusa tworihisha u Rwanda baze ko boronka ico baturiha twosanga habo u Rwanda twarutoye tukagomeka ku Burundi igihugu cy'u Rwanda kikafudika Burundi bukaprologe niko vyogenda kuko ntiboronka ivyo bariha mwobakiraho abene gihugu b'Abanyarwanda ni bene wacu ababine nikanye gatsiko ka FPR Inkotanyi sino abene gihugu bagowe kuturusha d'ailleurs si vous voulez bien tuvuga imagine ububi bwa Kagame aza kugaragariza mu Burundi no muri Kongo cyawimvira rero abayoboye bo bimeze gute ububi bwararenze mu Rwanda burarenga imbibe twebwe tuko twashigwa n'ama ekra igisasu nyacu yagukubise mu Rwanda fresh twebwe n'ama ekra ucamba bo bimeze gute bajyayo ni bene wacu bajya tugwe rumwe so kungaruka ingaruka ni sandute kandi Sogo yasize avuze ko urubanza rutabora peu importe imyaka bifata urubanza ntirubora hamwe rwatangurira niho ruhere je ndibuka leta y'u Buganda yararishe leta y'u Burundi imfashanyo babahaye bafata igihugu hari kuri Bagaza bazirishe kuri nyakwigendera nkuru nziza imfashanyo Bagaza yahaye Museveni bivuga ko yazirishe kuri nkuru nziza biravugwa sivyo rero ibi Kagame akore erega suyu gusa Kagame yici naboze kuri bibe bazobiri Kagame amaze kwica bese sinagwa karoka k'abasirikare babiri yiciye muri parke mu Buganda abazungu babiri karenagiye ko n'abandi benshi kumbure tudashobora kubwira muri kino kiganiro rero nitwibaze ngo bigiye kwipasa inaperçu nitwibaze ngo yashatse guhuvya amatohoza kumbure ngo bije kuri leta ya Kongo akarimi kavuga inagore karagororoka bisanzwe tubizi mugabo amatohoza ndazi kazokorwa kandi ukuri kuzoja habona nuko nyene nyakwigendera Kagame agiye kuba nyakwigendera kumbure imyaka imurega amagwara ari menshi kandi kumbure bashobora no kumugira ugasanga abaye deprime bizoza kuri u Rwanda uwabikoze atagihari sino ndazi ko bateza kuzobiriha. Yes, bana musesanguze jewe nizere yuko utanze umuco kandi uri kuraraba mu karere nta gihugu kiriko bavuga ko kiriko kirahungabanya umutekano w'ibindi bihugu nk'u Rwanda. U Rwanda na Iran yaravuze ku Rwanda nta bateroriste bafatiwe muri Iran kavuga ko bonyene bivuge ko batorejwe mu Rwanda. U Rwanda reka ibyo u Rwanda tuvyoze nibirebire ariko uri kuravuga uko bana musesanguzi tukabona u Rwanda ruguma rutera imbere hehe bro ariko amagorofa barubaka ayo makuru yaheruka ryari ayo makuru ku Rwanda rutera imbere yaheruka ryari Visit Rwanda barayihambye niyo yagaragaza ko u Rwanda ruri kuratera imbere barayihambye nimbe bazeganuka ko ryari ntavyo nzi kugira ngo ababanyi tubahereze ikimazi ntavyo nzi iryo terambere uko uravuga riri he ko Amerika ikebasuka kwibihano nk'imvura iryo terambere wowe nawe uracaraba amakuru ya kera amakuru y'ubu ntabwo ikurikirana iyo tugiye kuraba bajya basesanguzi bande ntarinze kuvuga barerekana ibikorwa remezo niko bavyita ibikorwa by'amapublicité bakerekana ati ibi nibi tugezeho oya bajya bijya no kwiremesha ukuri nabo barakuzi dukonze kuvuga ko tutazokwita ku mafuti badukoreye ku bitutsi badututse tuzobakira nk'impunzi nta kibazo nukuri tuzobakira pe kandi ndazi ko bazoza fendofe u Rwanda ruzoza gusaba ikibazo twama twagize mu Burundi gusa nuko iyo twakiriye Abanyarwanda bazanwa na tubiri baza bahunze mugabo bagasiga batwonona ibintu byinshi mugabo ntacyo tuzopfa kubakira erega n'ababanyi tuzobakira mugabo twarabamenye tubanye tuzinanye babimenye simwe vya ya myaka twabakira tukabashikiza no mu cyumba tukabasasira bakaryama ubu tuzabagumiriza mu ibaraza
ntitubashiza mu cumba kuko bashyize mu cumba basiga batwiciye abacu. Bana Musensangutse, reka ndagushimira. Numva utanze umuco udasanzwe kandi abari bafise ikibazo ngico kirishuwe. Imana ibahezagire. Iduhezagirane.